mugabo rero ariko aravuga ati abamenyesha makuru nuko peut-être ngira nabo nyene biyumvira muri logique y'abarundi kera mugabo pano no munsi kuko bakubonye uri kwakinire resi babona umengo sinzi ivyo ari byo ntibabona ivyo urimwo batahura kera turiko turakina hoho ushaka umuntu akuze ushaka gukinisha umuntu akuze wari umuntu nyene uvuga ati n'umugangi mugabo akemera kisigingwa ngo ubone ngo n'umutama mugabo urabona abantu bakuze bari naguciriyemo nine naguciriyemo jeno hariko kugira tugere kumvisha umuntu akuze ko akwiye kuza muri cinema twatwara lecteur DVD tugatwara na televiziyo tukemwa tuti raba tumaze gukina kano gakuru metrage yaka bashaka kumva mugabo uno munsi gano niko bikimeze ntugira gusa muke ari ngo sanguzi gutyo ngo ni link gitiwe yanyambwira ko ari kumwe n'utwa Lionel ngo bigeze kurekura n'imbwa mu kigobe ebana zirabanyagaza kabisa bagiye byari ibintu bigaze ko n'ubu hariho byinshi bataratahura nivyo kuko nk'ubugiye kuraba mu bihugu bimaze kwevuriwa bifise isanamu nziza ya cinema iyo n'amaduka yonyene no kuvuga abakinyi ba filime baninze bambara impuzu zo mu iduka runaka nko bugiye kwa Oscar Fashion Oscar atanga amafaranga bakamwambarira izo mpuzu mugabo bugiyeyo akubwira ati tegereza kuzana inoti bayokorera bafashe location runaka age muri dispensaire kanaka age muri hotel kanaka niwe bateza kubariha mubona mose bakubwira ati liha 50,000. This is Flash TV. We shine to progress. Salamu zangu zimufikie ndugu wapenzi ndugu watazamaji bana ni ba televizio Fresh TV Fresh TV sisi tuko Gitega kama GTJ tulikuja kuangalia sinema ya wandugu wetu asante ila kwa hiyo usifikiri ati ilikuwa utoto kwa sababu unajua kwamba kwenye sekta kama hizi watu watakiwa kupata flavor kama hizo so cha msingi ni kipi ukifika maeneo kwanza uanze uige msemo cha kwanza kweli cha pili ukifika maeneo anza kwanza uige jinsi watu wanavyoishi fasi kweli bwana utakwenda kupatia vitu ambavyo ni tofauti na vile walikuwa wanatamani kuvipata kwa hiyo hamna shida sasa lazima move tutazame sana naongea lugha sanifu lugha ya kufumba lugha ya Nyerere lugha ya Nyerere kisha lugha ya Kikwete Kiswahili sanifu kabisa asante sana bwana unanikumbusha ndagushimira imbere ya kamera no mugabo yarabaye encadreur wanje twari kuri RFM wamfashe neza by the way niyo mpamvu ndaguhamagaye mvuga ati ndanagushimira imbere ya kamera abantu bose babimenye ubu numwe mu bantu banyinisiye muri no mugabo wa journalism kwitwa abateguzi ngo kayo kariho karagenda gakura buke buke hajya na ndakunda kuvuga ati uwanga gakura abaga umutavu kabisa ariko none we nkudukurikirana bamaze kugira subscribe niba utarayigira uri muri secteur y'abantu banka gakura rero kuri ivyo onye emeza neza uvuga ngo gato karakura ntugende gato karakura uko utemera ko gato gakura ntushobora kwemeza yuko twavuye Bujumbura tukazi Gitega kugira turabire hamwe filime yakozwe n'imiryango ibiri ariko bahurukiye umuryango umwe ari bo bita filime abantu barakunda kwihenda urazi yuko ajyanye na foto ari filime hajya foto bavuga abafaransa bavuga la photo vaut mille mots uravyumva ni movie kuye kabisa na episode men kandi rero niyo video uri kuraraba ni foto kuko iyi video iva mu kintu bita slow motion sasa bayi oya mbo givoje mbere ko ndakurekura ndakubaza jambo kamwe tu muri entertainment tuko tukumenyera cyane nk'umuntu supporting ama talent mu muziki abantu benshi batandukanye ariko no munsi right now umuntu ari karakura batangiye no gusupportinga abantu bari mu movies kubera iki no munsi wafashe niyo ntumbe jewe sazo nkora amafilme unayigize nkora amafilme natangiye ukina filme mu bihumbi 2005 Vivege fite ntiyari bwana rote Bujumbura tuca dutangura gufilma filme za mbere dukoresheje amakamera ya high width analogique turonka kamera high width numérique turonka kamera mini Sony professionnel mais karaka mini quand même Chankora filme yanje nanditse kuti ciwanje yitwa 8 ans de mariage
2014 iyo filme ico gihe murazi ko YouTube tayari bwa amamare cyane ariko mugiye kuri mu Burundi 2005 ya ariko mugiye kuri channel ya Indundi mwaza kubibona ko iriko kundundi yes andika 8 ans de mariage ya urabera isamo twatanga ico gihe kabisa cadrage respecta amaplan hanyuma na scenario ubwaye ingene ivuga cyari yuko bitoroshe uno munsi kuba mvuga cinema ntabwo ndikibogera bere kuko turetse kuzikina ngebuka yuko ndi mu producer urana producing movies yes mu cameraman monteur kandi ça fait 15 ans d'expérience industry ko ayibona gute ya movies en fait biratandukanye nuko twakora kera biratandukanye ko ubu ivyari imizigo canke ivyari bihe bigoye ubu unye byaracitse amahwe ico gihe nta kamera nk'ijya ani 6D yari hari ntabwo yari hari twakoresha amahayi nimba rakoresheje kamera high weight respect ariko uno munsi raba uno munsi murafise logiciel professionnel murafise Adobe Premiere murafise After Effects murafise n'izindi ariko kira twakoresha Pinacle mu commande hama ku machine ifise rame y'ikimesha uguze sequence imwe curindira umunsi wose kugira igira ico bitarandi kuvuga kugira ishoye gucika film ashaho bamwe ntego ngabo rero aujourd'hui ivyima birahari haca hagwiramo ubunebwe nico nagenda kubaza ikifoto kera ntavyo byari bihari muga twarakora cyane nico nagenda kubaza aho ni kuri côté technique ku ruhande rw'abariko barakina nta evolution uri kurabona iterambere irahari none siri ko gusigurira ko kera n'amaformation ya cinema tarahari ariko uno munsi formation za cinema ziraboneka zirabaho uno munsi birabaho rero iterambere ririho ariko iterambere rivanzwe mu mwijima wo kutamenya kandi twe tuvyitera none ko kera abantu baje mu formation mu zaburaya ata Google yari ihari kubera iki none uno munsi Google ihari isi iri ku maboko mugabo nitugeremo amaformation iburaya numva ko bitumwa niki none ko kera ko amafilme amwe twumva ko yagiye mu festival mpuzamakungu ariko uno munsi zikaba zitagwiriyeyo numva ko bitumwa niki sigura yuko twaruse iterambere cha turasamara ariko uravye nk'ibintu BM utirikira ko no munsi ukarabaza warubize ngaha nabandi benshi ibikorwa bariko barakora bane ko biri kuri standard ishobora no kudandaza isoko kumbe ntituramenya iyo riri ariko isoko rirahari reka ndakwereke je mvuze standard mbavuze full HD ni 1900 canke 1080 sivyo magiye kuri standard bisigaye yuko iyo image iri filme neza turashobora kuyikuramwo amafaranga ariko none kadagutweze urazi ko nk'abantu bakora ku mateleviziyo haguma hagaruka izina rimwe gusa turyonyene urazi igituma t'imagine est-ce que umenyeshe makuru numwe gusa akora kuri televiziyo mugabo chaque fois hari umuntu yigorewe abatu yaragowe arabura nahahungira aratimbiramwo aca bibamwo abigumamwo niwe agomba ata nivyo niwe yabitimbiyemwo abibamwo Benine nawe nyene ari ngaho ndibaza wataba bamucura bufuri na buhoro aragumamwo sivyo ashikira film none abandi bamenyesha makuru bari ku mateleviziyo eske nivyo onye uwo muntu akora ni mubibona ariko kuko nyimba rero umuntu abibona hama ntimubikore cangaruka nti muravyirengagiza ariko muce muraba ko kwirengagiza muzokwisanga biriko biratuma ayo mafilme yacu abayahurumbira umenga bari mu gasekteri kamwe kubera iki kubera ko abafise amateleviziyo n'amaradiyo ntabwo arakwashiramo ingufu zikwiye kugira amafilme akina abarundi agire gute yamamare agire kure cette fois misa numva ko ingorane nyamukuru n'abanyamakuru irabafata none sivyo ndiko nagusigura yuko none ntwara ko akazi ka filme bagahebere nine wenyene ako arona abandi bajimani bariko barakora ntabwo ari renine gusa urumva abo onye nabaji nivyo rega nivyo
ariko cyo navuze abajournaliste urumva men karibu mu urumva nine tugira imana ari ngaha urumva je mvuze umujournaliste kivodo urantunga kumbure ni imvugo nkoresheje karibu ngaha ko yindi kote ngo ni imvugo z'ikijingo ni imvugo ngo z'ibikinici ni imvugo ni izo zibari imvugo tu nashatse kuvuga abanyamakuru abandi bariko barakora mugabo nini uravye umugabo avuga ukuri kandi ntazokuzira ariko promise ni yahindutse gatoya uno musi ku ma social medias bariko barakora cyane gusumba ano ma TV analogique urazi igituma ariko kubwira gutyo arabizi kuva kuri ku ma filme ku mareresi afise amasana matukura ya John ya bunga kandi bane nane nina afise filme ya kinyeke arabize movie kandi je mufingo na rufunguruzo rukomeye iyo wanje nayifatiwe n'umumenyesha makuru kuri RTNB ntwava bibaza ngo byari ibintu byoroshe ngiye kwifatisha muri RTNB mi 2010 byari bikomeje rero cyangwa ngo kirarara salama witabe kuri YouTube bashaka ati nibikiga mo reka abo bacaje mwo copyright ni kuvuga yuko ahantu hose batubwira sa kivodo y'abari yari akavuga igituma navuga ati ukuri arakuvuga kandi ntazokuzira yabwize ne nkizi sara muzi jana hiye ngo kivodo bagiye bagati kubera je urumva bavuga ati none wewe nibi ko je navuga ati ukunyene zisa zizana zishire kuri televiziyo bamwe bazikina nibazibona baze bamaramare babona ingufu zo kuduga bikosore uravyumva mugo urumva rero bacu batagaramwe ngo kivodo ngo mengaragara bagaheba no gusubira kumutumira kugira tuze kuvisiona turabe ingene biko biragera atoya ariko ababwiza ukuri ungira urabizi amabareresi yakinywe babona kumengo ariko barivuriwa zatukura gose inzira idashika zimwe zabararijo bagomba kumengo batesheje amasana mugasanga ni ruji mugabo rero ariko aravuga ati abamenyesha makuru nuko peut-être ngira nabo nyene biyumvira muri logique y'abarundi kera mugabo pano no munsi kuko bakubonye uri kwakinire resi babona umengo sinzi ivyo ari byo babona ivyo urimwo batahura kera turiko turakina hoho ushaka umuntu akuze ushaka gukinisha umuntu akuze wara umuntu nyene uvuga ati numugangi mugaga akemera kisigingwa ngo ubone ngo numutama mugabo urabona abantu bakuze bari nabuciriyemo jeno hariko kugira tugede kumvisha umuntu akuze kwa kwiye kuza muri cinema twatwara lecteur DVD tugatwara na televiziyo tukemwa tuti raba tumaze gukina kano gakuru metrage yaka bashaka kumva mugabo uno munsi ganwenga niko bikimeze ntugira gusa muti ari ngo sanguzi gutyo ngo ni link gitiwe yanyambwira ko ariko n'utwa Lionel ngo bigeze kurekura n'imbwa mu kigobe ebana zirabanyagaza kabisa bagiye byari ibintu bigaze ko n'ubu hariho byinshi bataratahura nivyo kuko nk'ubugiye kuraba mu bihugu bimaze kwevuriwa bifise isanamu nziza ya cinema iyo n'amaduka yonyene no kuvuga abakinyi ba filme banize bambara impuzu zo mu iduka runaka nk'ubugiye kwa Oscar Fashion Oscar atanga amafaranga bakamwambarira izo mpuzu mugabo bugiyeyo akubwira ati itegereza kuzana inoti bayokorera bafashe location runaka ge muri dispensaire kanaka ge muri hotel kanaka niwe wateza kubariha mubona umunsi bakubwira ati riha 50,000 kugira ushe gukinira ngahanye uriko akora publicité nico gituma rero n'igihugu bakwiye gutahura yuko bari bakwiye bano bakinyi impusha speciale zo gukinira hana hariho hose kuko ugiye kuraba n'amareresi yo hanze urashobora kuraba film ukavuga ati iyi ni y'aba Nigeria kubera iki kubera igihugu cyabo kicaramo barafise ivyo berekana harakanuka kitire kazamwe kiyo bakagumaga kidentify niba gufate muri ville ufise kamera ngo uriko urashootinga babanza kugutera mu gasho kwanga kamera oya ivyo onye ushaka kubimenya neza uzubibaze Kanyamuneza Patrick Amede azogutera amakuru y'ingene rero ivyuma bigenda kuba kubi gusoma n'umuntu uruba nivyo kumbure rero jewe nako ndakubwiriye ingene abantu bagi baratererana ibikorwa abandi urako avuga ko ntore nina ameze nk'uri mu kibuga wenyene kuri TV iki nibaze bamufashe bafatire aho yashikanye hanyuma tuzamure tuje imbere ariko ubwo niko duteye isoni kubona hariho abantu uzubona berekanye filme ukazubona haje inyuma ngo Canal Plus haya kuri Canal Plus kandi ofisi yindi logo ino sije nawe nibikiga yema ariko je niyumvira yuko twogira gute reka twitandukanye nayo marerese kumbure ejo azokwega ingorane akavuga ngo tubarihe madorare tubireke ariko sha twigwanire
nuyoza akavuga ngo je wari ubizi ni mu ndiyo marundi ko mwarankinishije none byanke yuko tuzorira marundi none tuzore kweka bisa amadolari erega azorebuka yuko hariho ico bise ngo droit de voisin kirahari mugare nyimba gihari niho zaracirengagiza kuko enjour gusa uzokumva ibintu bitokombose ariko hari n'abavuga ko kenshi lo content ibe biri mu bino bintu abatiste bacu bariko barakora usanga itaburemere bufise bituma byo kwinfluence abantu bose mwariko muravuga n'abanyamitahe ngo babishiremo imitahe abantu batanga ama location baranakomeye wana muri ivyo bintu kiya gitangura muri ivyo bintu kiya gitangura hagati y'umu artist n'uza kumushigikira ninde abanza kwemeza ubundi ndakwazi ikibazo gatore nini gatore ni base y'umu artist gatore none ko warubizi ko warubazi bakinye iresi warubizi iresi y'abajya mu giseri hanya gitwa ngo imbura bugirira sivyo imbura bugirira sawa bakagira episode ya mbere gushika yaho ijya seso bayugara sivyo ntibayikoze none abantu ntibayiravye sawa none uno musiga ntibagarutse kandi filime yitwa ngo manjanje urumva none iyo ni ikintu rega mutama si sezo none kubera iki tuguma twibazabaza cyane mu Bufaransa tugenda gusa hano tatuzi kandi dufite amafilme yacu ziga nyene cyo mu cyari nini nibazikibitemwo muri yo melangere zicemwo abantu bazibone bazimenye dodawa ni nk'umuziki none Jose mu cyane none Jose mu Diamond misi yose mice biherera he aho uburi kuraniga abandi batiste bigeho siko yuko rero badifisa amareresi turahura n'umuntu tuba twarafashanishije kugira ngo filme yiwe ishobore kurengana kuri televiziyo tebana ti vraiment merci sana none Jack Bauer muzohorera he wapi ariko rero je bazi kucumvira cyo wanje nibaza ko rimwe na rimwe ibintu babikeneye kugira ba bantu bacu banigire kwa bari abadukuriye bige gute none filme ni yuwacu ifisa aho yahereye irafisa aho yahereye mugabo navuga ngo ziriya nazo nyene sometimes mwozicishamwo kugira ibyo turiko turakora twebwe biriya navyo nyene biduhinyigisha abigisha muri primaire n'abigisha muri college uhora wumva barongitse kwigira mu Bufaransa ngene abandi bigisha ni bangana ariko barabagiye ubumenyi hanze ni hari abantu bagiye kurahura ubumenyi hanze uheruka kubumva cyane bwana musesanguzi asante sana kipoto mure guca hirya nino Uburundi asigara amakamera akomeye sivyo amakamera arahari ibifata amajwi si ku muvyeyi gusa hariya mugabo n'ahandi biriyo none uno munsi none simutama ciza muri GFS yaguze ijya mini studio ni H6 ntayifise hagi dushaka gushira ko micro zitandatu zikajako tugacomokera kuri miskete hama tukumva dushaka design y'ijwi rimeze gutya anye bitunaniye basi byatunaniye ndufise none nyama studio ashobora guhinyanyura nyamajwi birahari vyuma amakamera arahari ivya sound birahari abakinyi turabafise urumva abatama n'abagore turabafise uravyumva abajene abahungu n'abakobwa turabafise ahubwo je mvuga ati ku muvyeyi mukuru hari anye quelque part bakwitse nk'umufungo tubishiye pare kabisa hanyuma abo bana nabo b'igihugu baronke uwo mwanya wo kuja kuyiga ko kongereza ubwo bumenyi hanze bwabo bagira gute bafite yapui haso tukuna fanya tu cinema kwa YouTube tu ariko kwa televiziyo ariko vodo nagenda kubwira yuko uno munsi aho ibintu bigeze no bavuze ati barantereranye kuko ndabikora kubera ko ndabikora nzi uburuhe burimo no kuri nakakubesha nimbere y'Imana no vyemanga gukora filme biraruhisha cyane bikaza kabisa biraruhisha cyane bano bantu bararuha ugiye kuraba ugiye muri shooting n'umunsi umwe ugiye kuraba uburyo bakoresha byo n'ibindi ahubwo mvuga ati jewe ngira ngo no hava mvuga ngo ni babane bavuga ngo abafilmason vyukuri nakakukubesha kugira ubone kokora kabisa nk'umuntu akora seri wewe usanga abantu je sinzi ahubwo imbere bafise amafaranga mugora ngenda kubwire yuko nabone sinogenda ntabaneguye gatoya barafise ahantu bariko barasamara jewe narigeze kwicarana n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura tuko turaganira kuri ivyo nyene aratubwira ko ashigikiye abantu aripfuza gushigikira abakinyi b'amarerezi mugabo gute uno munsi hariho ikintu ndiko ndashima kandi maze kwivuga inshuro nyinshi ubumwe buriko baraboneka mu bantu bakina amarerezi mu bisi yahera aho mwagana bose wumva hari akagwi kanaka abandi ukamengo bariko barapinzanya kumwe kwa babasani bacu
mugabo uno munsi uri kuraraba igikorwa hakozwe igikorwa baba bari kumwe barashigikirana uno munsi baripanga bakavuga bati tugende gutembera waronye nyene bagenda kwifurizanya umwaka mushasha baba bari kumwe none kijya rero kujya bariko baragira bofata bakaba umwe nyene mu bikorwa bakaba bavuga bati uburo turubatse ikintu bagaca barangura bakagenda bakavuga bati turifuza kuganira n'umutegetsi kanaka dufise projet iyi ni akazi kabo nyamukuru nako gusiga isanamu y'igihugu bakaba abana b'igihugu kuko bafashwe mu mugongo n'igihugu ibi baba bajejwe ama droit d'auteur barabisobanukirwa bakivudo bakomye nduru kuva kera abajejwe ibikorwa byabo bigakingirwa ibikorwa byabo hakabaho amasezerano ya iyi ministeri ibijejwe obedeya sawa hanyuma ni ministeri ngene bakagenda inama nshinga amateka ikavyiga uburyo YouTube nayo ishobora kubarira nayo ngene bigakunda bakigisha abantu uburyo bashobora kudandaza ku ma platform atandukanye ibikorwa byabo hanyuma abarundi nabo ubwabo urabona ko bariko baratahura kino gikorwa cyo gushikira bariko barabikunda cyane uyu munsi urabona nk'ubu uravye nk'iyi ihurizo ry'amakuba icyo twamye turaba mu ijoro yagiye ko mu gatondo amasaha mu ijoro yaragiye kugera ku 1014 ni intambwe ucubona yuko mbere twaratura abantu ti nta mamega bagira mugabo uno munsi bari yaranje muri ya ma connection make yabo bakiyaranje mugabo bagakurikirana kamwe mu bikorwa ni kuvuga ko uno munsi turakwiye kudasamara ahubwo rero bano bantu bakaba bakiga uburyo bashobora kuvyaza umusaruro kino gikorwa basanzwe ariko bari mu camareresi ndabizi ko wanyote wavuze mesha kira manza ndaguhita ikiyusomeko ariko ntuyimare Bike gusa usome imiti umujama ibinama ninde nene no ndakijijwe man harimwe kame oya harimwe ni jiyo nyene garagara nta kintu kimwe kirimo imyaka 8 heze nk'iki ubise yamvugo mani ngo ni ibintu by'abaji oya yavuze Joyce ariko avuga ko ari Joyce Joyce ni giki Joyce ni congereza nico warivuze ni G ngo ni ibintu by'abaji by'abaji nyene urantunga mu mburane izina rya Yesu amen Nungehega ngucugumizako. Okay, kakarakwiriye. Yes. Ebana yasante sana. Yata. Unanduciriye mu ijambo man. Ewe niko bimeze igihe cyose ubwo ndababwira iyo abana b'Imana bakoranye bariko bapanga imigambi ntiyabura abadayimoni bitamo. Bavuze yuko wewe uri umudayimoni. Sinavuze ko uri umudayimoni. Ariko nabo barashobora kugukoresha. Dayimoni ikoresha ubishatse kugira ngo kandi abana bo bafise uburenganzira n'Imana ikagira uburenganzira. Kwisi. Oya shetani nta burenganzira afite. Yamaye nk'amaguru igiri. Shetani uburenganzira. Man, jewe bamubona bazobishobora kugusozera jewe niko ndaga n'abanyamakuru bakuru banje baduye impanuro z'ukuntu mu kwitwara muri film uko twasanze intambamyi zihari muri no cinema n'abazikora ubwabo barimo icyo uracumva ugendero buranywa Joyce turasanga uri ko unywa Henneken amabunga araboretse nimba taborera bivana ni uri bari mani rero sasa ya reka shaje yemere nk'usoza kino apana yemere nk'ugisoza bandanye imirimo kugira je base mfemo kuko hari anyi hatari abantu kivodo ndagushimira cyane umusaza ku mpanuro wahaye abantu ni n'umunezero guhura nawe man watanga ivuga nabashimira ukuntu mwaje gusupportinga bano ba artiste bacu mubandanye ariko namwe narumvise ariko no kuri duhora bavuga kabisa cyo niko ndagukurikira mvutahije abantu ikintu kimwe mwa mukwiye kumenya cinema ntishobora kwitwa cinema idafise sound ifite 50% urumva yo kwanguroba yuko iki cinema bisigwa yuko byose bitangura muri sound sivyo sound rero utayifise ntibishoboka niyo mpamvu ahandi bazita ama audio visuel urakora ko abanza ya sound iri kuravuga amakaza ikintu kibona papa mu gusezera film ishobora kwitwa film idafite sound kandi bayi uri kurantesha nizo problème gusa merci mushobora tugira mvuge nabi ariko bwa mbere mbona kifoto ariko aranyimba oya no jendu mu Kristo kifoto wagijijwe cyane ibihe byo kusabasitsa gufa bwa mbere ndamurane kamwe kiro ndakubwire kunywa ikiyeri si cyaha reka ndakubwire ufite ndetete man ubona kabiri ko ataziga afite ndetete umusaza sigasa neza warahebye za hano sinero ndahavuga sigani kwambie so kuri ambwiye ati
nyimba unywa umutobe unywe cyane nyimba ukunda ji yinwe cyane ukabonywa impeke nyimba ukunda kayeri gafate cyane kuko ntaco bitwaye kujya ujya cyane Bibiliya nayo gacivuga ngo igikorwa cyose ukora gikorane ingufu zawe zose none nubwo coba bimwe biri negative ebana primus ni yubahwe Rabasanta jini agira yubahwe na hanyuma amata y'imfyushyu ni yubahwe byose ni byubahwe urumva byose rero gifata kinama yarahe nivyo oya umva mani abanyakinama oye kanyosha oye nyabunyegeri oye gushika hari hanyuma arahavya oye muzinda sororezo mugabo abantu bikiriri muze muragira subscribe kuko masimisi ndiko ndara ku commentaire abantu bikiriri ni gake none nta kirundi muzi nta kirundi basi nta giswahili mwumva oya muragira commentaire birateye isoni mugabo uzubora gusa je ndanditse urumva hajya hejuru ngurumva ngo filme d'action de Burundi macabaza kubera iki ni muze muragira komante batu bakiriri batu basororezo na batu ba mutanga no mutanga side akigobe yabashigikire n'abantu akigobe ko araza maze kuba nkatatu gutyo oye mugabo muze muragira commentaire ku mafilme y'abarundi kubera iki tumbaka Rwanda tu niho muvuka niho muba niho munywa amazi yo kunywa regidezo bimeze gute se ariko tu pardon nyimba nkugoye ungerira imbabazi bye papa nasante kifoto ay umusaza kabisa ona yuko abageze reni yes sir akajambo kamwe rero kuri byo nuko turavuga cyane cyane ku bakunzi ba filime ariyo yaraturwanye uno munsi hanyuma tubandanye n'ibindi bikorwa mu bisanzwe filime nasanze ni inzira ikomeye cyane gose kugira ngo abantu bashobore kuronkera mu minyigisho urabona nko mu iki gihe abavyeyi barataye abana nta bantu bacigisha abana ingene bashobora kugenda kubaka abajejwe intwaro nabonyene urabona babigisha amavuga ngo atatu ngo kutabarana kudahemukiranira ngo gukundana nivyo baba bigisha tu umugabo ugasanga ari ibintu byinshi badashobora kumenya umugabo ashavuye bamufata gute umugore ashavuye bamufata gute kuko gushavura byo vyirazi vyamaho birabaho nibisanzwe umuntu ntamenya ati hamaze kuboneka abana mu rugo umugore aca yitwara gute umugabo yitwara gute ibintu vya gutyo no kuvuga ngo hampande yaho sivyo gusa mugo biriko birakinwa urazi harakinwe filime biti nkuru y'inkuba ikaze sana filime nkiza gukorwa muri no minsi oya ntaco byose bimbo biriko biraza urabona yuko ni inzira ikomeye cyane gose yigisha ku buzima abantu baba babayemwo rero mu gihe ntitwoja ngaho ngo duce turaba ngo amakomedi yo mu Rwanda ngo turabe ngo amakarashika yo muri Tanzania ngo turabe ngo amagisho za gigigigi urumva byigisha ikintu gutumwanya nico gituma hari umuntu nigaze kujya kuraba arambwira ati ndamaze ati none wewe kumengo hari ufise televiziyo ngona gitayari mu cyumba cy'abana ngo kubera mu bisanzwe ngo none ngo televiziyo bugira bamwike mu master uka kunyandikira message ambwira ati uzi ko ntari nzi yuko abarundi mugeze aho mbona mugeze ati cyantangaje nawe nagusanzemwo imari naguze urumva ko nawe namenyera televiziyo mu cyumba iwabo ati bro naraguze indi televiziyo yiwanje ndabira ko amareresi y'u Burundi arawe urumva afise yewe yaguze televiziyo acagura na internet mu nzu niye afise akarutere mu nzu nyene urumva arabira kuri YouTube ni ka isoza urumva ni direct rero no kuvuga yuko ubu hari abantu benshi batwandikira bakatubwira ati filime yanyu yaranyigishije gusa vraiment uwo mugabo wa Mede yubahwe ya Mede mane yakiza vraiment yubahwe cyane je ndabivuga iyo abana bafise ubushobozi hari abantu nofashe nkugararira ahantu nkavuga ati aba nta kandi kazi bakeneye muri iki gihugu bakeneye kwicara kugira ngo biyumvire ku bintu bijyanye n'uburyo abantu bashobora kwiga biciye mu mareresi kuko ugiye kuraba uburyo yandikamo filime ni ibintu bikomeye cyane ugiye kuraba umwanditsi kabisa umwanditsi w'umuhanga ico nanje ndacemetse gusa rero bana nk'ubu burya nabaguza tunga abangaho iwacu barasamara sana ndiko je ndabarawo musana kuko rashobora kuba hariho umuntu ameze nka Mede ugaca usanga nta mugwiza tunga numwe iraba amafilme yiwe hari publicité ni urigero usangamo aya kabisa why mutipe yasheze kumwitamo nk'imiliyoni 100 ni buri ijana ryonyene oya mu ntango ukamwitamo nk'imiliyoni 100 titangura ibiko jewe nagenda kubwire none reka dufate nk'akarorero iyo ndakubwiye ihurizo ry'amakuba yaraye igiyeko mu masaha angahe mu masaha adakwiye 15 yarigeze ku 12
abona bayiravye rero bose none iyo harimo nka publicité k'ikintu runaka abo bose niba barakabonye kimwe ntibaranatahura yashizemo ako kantu yateza kuba ibintu vyiwe abantu babibonye marketing voilà no kuvuga rero ikindi igihari nabo nyene abaguza tunga bacu baza amahera bumva amahera mugo ntibaratahura akamaro kingene barondera amafaranga nico gituma benshi usanga urumva maze kuronka ibihumbi 100 avuga ngo je ndi boss no kwica no kuri why kubera atazi cyo marketing barantunga je siniko ndabatora amakosa eka mugabo gusa navuga nkarengana kuko ngira nuko ari byo nakurikiranye nivyo vyanyubaguye rero mu gusozera jewe numva ubwa mbere bwo nagomba gutera intege abarundi ku ntambwe bageze ko bakurikirana ano mareresi nagomba no gusaba leta kugira ngo igire ikikoze irabe abantu je ico nkundiranye n'icubahiro ni kimwe umuntu atabishoboye aravamwo no kuvuga barahari abajeje gukurikirana ngo no kwigisha abajeje bino bikogwa by'amareresi nibi by'akaranga nibiki byose niba batabishoboye rero bakabaho bari kwizina bandike bademisione bavemo canka bakuremo navyo nyene no kuvuga jewe ntawe ndiko ndakura sinshaka kwa je dayer umuvyo nsengera je amateke ntarimo mugabo nagenda kubwiza ukuri barakwiye kuraba bagashigikira abana banyempano kuko bariko barakora ikintu gikomeye cyane gose mu gihugu suguki ntibikiri bikino oya ariko ni ikintu burya isanamu y'ikintu na company ndumushaje de communication hatandukanye no kuvuga ngo ikintu bita l'image ya company hama ni ikintu gikomeye cyane gose burya film rero ni ikintu gikomeye cyane gose mu bintu byo gushigikira cyangwa byo gusiga image y'igihugu burya bose riko baravugana za bubirigi he na ngomva w'igihugu cyacu iki hama abantu b'amahoteli nabo bakanure batangure bafata amafaranga nabo nyine bahereza abahungu bakina na location bakina kuko nk'ubunye hari ahantu higeze gukinirwa se Rwanda ndavuga umuntu yavuye muri Australia yaje amaza ngo mbega ihoteli nabonye mariko murakinira mu yitwa uku nibaza ko iwanyu atarisheje se Rwanda yivuga ngaha barihisha gute nacengenda kumubariza urumva yuko arakarorero nakarorero kerekana yuko bino bintu bishoboka yanduye na $100 ngo nguri gitoro ngende kumubariza ndamubwira ati ibintu bimeze kuno yaraje yashikiye mu iyo hoteli ebana musaza tugushimira asante sana urakoze cyane nawe This is Flash TV. We shine to progress.